banyakubahwa mwese batumire bahire. Inyamiramabi uretse ko ari nkinzo y'abenegihugu ni n'umuhuza. Mwamwe mwitwararika iryo bango na cane cane muri ibi bihe Uburundi bugezeko. Uburundi bugeze mu gihe cyo gusubiza hamwe burundu. Iki gihe turimwo ni nk'igihe umuvyeyi abashitse mu butigu arindiriye ikibondo. Natwe abarundi tugeze mu gihe turiko turiyubura ngo tube bashasha, tuvavanure n'impwemu mbi yatumye bamwe muri twebwe ducika ibirara. Ivyo twaciyemwo birateye ubwoba n'agahinda, nico gituma ari ukugira umutima w'ubutwari kugira tubisohokemwo amarembe. Bamwe barahahamutse kubera ibibi vy'agahomerabunwa bakorewe. Igihe ukuri kugiye habona bibavyurira igisebe, ayo batarize ico gihe bakorerwa ayo mabi baca bayarira muri iki gihe ukuri kuriko kuja habona. Nico gituma dutegereza kubaguma hafi tukabaremesha, gutyo agatima k'ishavu ariko kavyura inyosha mbi yo kwihora kururuke. Twese turonke umutima wo gusubiza hamwe nk'abana b'Imana mu gutegera amagogo umwe wese muri bene wacu yahuye nayo. Si kubabikorewe gusa, n'ababikoze nabo niko kuko. Ikibi bakoze canyegejwe umwanya muremure, bari bafise ivyizigiro ko bitazoja ahabona, mugabo umutima wowo ugumubagiriza. Ubu rero biriko bija ahabona, umutima uri mutwe bibaza ico bazobakoza. Mbere benshi muri bo baricuza, mugabo bikabananira kuyora baramaze gusesa. Nabo murumva ko bagowe ku mutima kandi ari bene wacu. Dutegerezwa nabo nyene kubaremesha basubire mu buntu. Nabo n'abarundi dutegerezwa kubakiza iyo mitima mibi yari yarabiziziye, kugira baba ari bo bazoshingira intahe urwaruka ruzokurikira rumenye ikizira. Ntidushaka ko abana bacu boca mu magume twebwe twaciyemwo tugakuriramwo. Hariho n'abandi dutegereza kubungabunga. Muri bo harimwo ivyabona, abo nabo batinya ababikoze ko bohava bashaka kubazivya, bakongera bagatinya ababikorewe kuko ataco bashoboye kubafasha mu bihe bigoye barimwo. Hakaba rero n'abana bakomoka kuri abo bose babonye ayo magume. Urabatinya ko bazohorwa icaha c'abavyeyi babo, urabatinya ko bizohava bisubira. Abo bose bakeneye guhumurizwa imitima, kuko murumva ko imitima iri mu kirere. Hagize umwasi yokabura, ntawuzi iyo vyoherera. Ariko nagira ndabaremeshe, ntibizosubira kandi nta mwana azozira icaha c'umuvyeyi, kuko mu gihugu c'u Burundi ni igihugu kigendera ku mategeko. Nta muntu ahanirwa icaha c'uwundi. Abafise ubwoba rero nibareme, ndetse nabo bahuye navyo canke ababikoze nabo nyene dutegerezwa kubikora mu bwitonzi, kugira ntibisubire kutuvyurira ya shetani isinziriye imwe yatuma amabi akorerwa mu Burundi. Ariko murumva ko abarundi bari mu madidane. Umuhuza w'ukuri rero nagira ndababwire, ni mwebwe muhagarariye amahoro n'umutekano. Uhagarariye umutekano niwe mugabo mu rugo, ahumuriza akongera agahagararira umutekano w'abana bose. Mubimenye kandi mubimenyere, iyo babonye yuko umutekano uriho, abenegihugu bose bararema ko atanumwe azobarengera karimbi. Mubimenye ko iryo cumu mwahawe niriranga umugabo w'ishigwa rimenetse, kuko uritwaye nabi rirakebana. Ryohekura uwo wokingiye
nk'uko byabaye muri ako kahise kabi. Kubera ubugabo bwanyu abenegihugu barabashizemo icyizere, babaha iryo cumu kugira ngo inkozi z'ikibi zigire ico zitinya. Muragendera rero ubwo bugabo, mube abahuza, mubanguranye, mbere aho binaniranye mu abacamanza b'ukuri kugira abenegihugu babiyumvemwo. Mwabe muzirikana ko na ntaryo ko muriko mubanguranya abavukana, mubikore muzi ko nk'uko basokuru bayamaze, uwucira urubanza abavukana ararangamiza, nta kugira nkunzi. Aha abarundi bose ni mwebwe bahanze amaso, bizeye ko ata butegetsi buzosubira kwica ugwehe canke gushigikira inkozi z'ikibi ziriko zigandagura abarundi. Icibagiwe coco nuwo hirahira ngo akorere ikibi umwenegihugu. Ico ni ca gicumuro citwa isakirirego. Ni icaha kitagira izina kuri mwebwe abajejwe umutekano, kuko umwenegihugu ni umudahangarwa. Niyo umwenegihugu yahemutse ahanwa hakurikije amategeko. Bubahwa mwese batumire bahire, izi nyamiramabi ndiko ndakebura ntizoshobora gukora ico zatorewe ziragira abiziziwe na sekibi gusa. Ni ngombwa ko natwe twikebuka tuba abantu b'ubuntu, abantu basenyera ku mugozi umwe, kuko igihugu hamagariwe gukingira ni twebwe nyene. Ntibokingira rero abantu bitwara nk'uduhushi two muci, nitwo twiragira tukicura. Twebwe abenegihugu twibuke ko rimwe na rimwe dusaba inyamiramabi gukoresha ingufu igihe bikenewe kugira turonke amahoro. Tumenye rero ko tutobatuma kuragira ngo bace baragira twebwe. Ico tubatuma nukurinda inkozi z'ikibi, twebwe nitubabere abana beza. Tumenye kandi ko ubutumwa twabahaye butabatuma baca bacika Imana. Bafise amaso abiri ntibabonera hose rimwe. Umwasi nawe nk'uko nabivuze nta umenya ahaherereye mu gihugu, ntagira umwambaro umuranga ngo tumenye ahageze. Nico gituma tutabafashije ngo tubafate mu mugongo bopfira ku nzira. Tumenye rero uruhara rwacu nk'abenegihugu bashaka umwimbu kubo twatumye kudukingira. Twebwe nyene tubabera ijisho kuko turi benshi, hanyuma tubarya kara hari ico tugize kamakenga. Ico gihe tuzobishuza igikorwa twabahaye, nayo ahandi hoho nitwasamara bazotumvuna twamaze kuvunika. Ikiza kikaziririzwa no kwihanira canke bimwe bita kwitanga umwasi. Ayo majambo tuyagira indahiro mu gihugu cacu, kuko niyo yakomerekeje Burundi muri ivyo bihe biheze. Igituma twama tuvuga uko dutegerezwa gutsimbataza igihugu kigengwa n'amategeko, nico nyene dutegerezwa gukora. Ubutegetsi nyabwo mu gihugu ntibutwagwa n'abantu, butwagwa n'amategeko. Amategeko niyahana, amategeko niyo akingira abenegihugu, amategeko niyo nzira twese dutegerezwa kujamwo kugira umwenegihugu wese agira iteka n'itekane. Amategeko niyo nkinzo y'abenegihugu bose atanumwe avuyemo. Niyo inyamiramabi zigenewe guhagararira kugira umwe wese yumve impore mu mutima. None rero ni ngaha mboneyeho akaryo ko gukebura inyamiramabi kugira bamenye inyifato bategereza kugendera mu gihe cyose bariko barangura ubutumwa abenegihugu babajeje. Ubwa mbere, muri vyose na hose musabwa guhagararira amategeko mu gukingira umuntu wese ari mu karere mujejwe kugira ngo ntihagire uburengera uwundi akarimbi mugenzi we mu buzima bwiwe. Ubwa kabiri, gukingira ubuzima bw'abantu n'ivyabo kugira mu bikorwa bakora umwe wese agira ingoga zo kwiteza imbere, kuko azi ko atawuzomutera kuvyiwe. Nimwe mutanga umwizero. Ubwa gatatu,
kugarukana umutekano aho bikenewe no gukinga ingorane mu gucungera neza ko mu karere mujejwe hari amahoro n'umwumvikano mu bantu. Ntarinze kudondora byose, ubwa kane no kubahiriza agateka kuri bose. Kugira ivyo bishoboke, mwirinde nkunzi, mwirinde igiturire uko kiri kose, muhagararire amategeko, muhane kandi mwihanize uwo wese ayarenze. Gutyo mureme umwizero mu bantu, tuze dusange twaremye akajuru mu Burundi. Tureme Uburundi butekanye, Imana nayo ibandanye duhezagira.